Hello everyone. Good morning or good afternoon or good evening. Bana n'amasaha uriko urarabirako iyi video. Icyo manje gusaba ubwa mbere ubanze urabe aho hepfo gatoyi umanutse gato uraba ahantu handitse s'abonner cyangwa subscribe ubanze uhafyonde kugira ngo tubandanye twiga icyongereza wamaze kwiyandikisha kuko utahafyonze ntuzoshobora kubona ibindi biganiro nzoza ndashirako. Rero ni byiza ufyonde aho handitse s'abonner mu cyongereza habanditse subscribe hama uca uraba imbere yaho gato hari ahantu hari akantu kameze nk'agakengeri nako uce kandi ugafyondako. Aho rero maze ugafyondako bizogufasha cyane kugira ngo ivyigwa byose ubikurikirane neza. Ibi ni ivyigwa twateguye bifasha umuntu asanzwe azi icongereza canke umuntu ahera ku ntango bose bakamenya icongereza mu buryo butangaje cyane. Uno musi rero tugiye kwiga ku biharuro twita ordinal numbers canke nibijya mu kirundi bige biharuro twita ngo ni gaharura gatondesha murongo. Iyo uharura uvuga ngo uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu kubandanya ivyo nivyo tugiye kwiga kuko mu misi yeze twarize guharura bisanzwe rimwe kabiri gatatu kane gatanu kubandanya ivyo twarabibonye. Reka rero turabe ibiharuro dufise ngaha murabona titre ivuga ngo ordinal numbers. Rero aha turafise rimwe murabona nyene nibihe biharuro dusanzwe dufise rimwe kabiri gatatu kubandanya gushika ku gihumbi kugeza ku gihumbi. Rero aha murabona rimwe mbega turivuga gute? Rimwe ni one mu cyongereza, ariko iyo tuvuze ngo uwa mbere murabona hari urudome s na t dushirako murarubona ngaha s na t. Rero iyo dusoma tuti first ubu uwa mbere. Uwa kabiri tuvuga ngo second. Hama uwa gatatu dusoma ngo third. Murabona utu tudome tuza turashirako ngaha aha hose ukuntu mu nyandiko tudashaka kwandika amajambo yose niko twandika. Iyo dushaka kwandika ngo uwa gatatu twandika ngo third. Hama tuvuga ngo fourth. Rero ikintu kimwe nashaka kubabwira ngaha nuko kuva kuri rimwe kugeza kuri gatatu nibyo gusa utegerezwa gufata mu mutwe bimeze nk'ibigoye. Ibindi byose uzi guharura bijya bindi biharuro twize ubwa mbere biroroshe gose. Reka nkuko tubibona murabona ko first nigoye kubera rimwe tuvuga ngo one mugabo hanaho tuvuze first urumva ko atani isano bifitaniye. Hama kabiri mu cyongereza tuvuga ngo two. Hama tuvuze uwa kabiri cyo tuvuga tuti second urumva ko atanaho bisa bisaniye. Hanyuma gatatu tuvuga ngo three. Tuvuze ngo uwa gatatu canke icya gatatu tuvuga ngo third. Ariko guhera kuri kane uvuze ngo uwa kane guhera kuri kane kubandanya biroroshe gose wongeza ko urudome t na h canke th cyangwa urudome t na he mu gusoma murabona kane 4. Hama uwa kane canke icya kane iyo turi turaharura dutondesha umurongo tuvuga tuti fourth. Rero n'ibindi byose tubandanya uko nyene fourth, uwa gatanu canke icya gatanu fifth. Murumva urudome turosoma ni urudome twita ngo fe. Hama harabava mu bibaza ngo ntibambona yewe naho mutambona ndababona nta kibazo. Kwikirana ivyigwa hanyuma kumbona ushobora kuraba izindi video anashatse kugira ngo ivyo nanditse mubibone neza tableau yuzure kugira ngo simbe ntwari kibanza ngo mwishinge kuraba jewe aho kuraba ivyigwa. Sawa reka tubandanye. Gatanu ni fifth. Urumva dusoma fifth. Hama gatandatu uwa gatandatu ni uwa gatandatu si uwa gatandatu. Uwa gatandatu iyo uriko uravuga ngo urya mwana yabaye uwa gatandatu uvuga ngo he stood sixth. Rero gatandatu tuvuga ngo sixth. Hama uwindwi seventh canke ikindwi seventh. Uwumunani canke icy'umunani eighth. Uw'icenda canke icy'icenda ninth. Muze muraba no kumvyandikwa mugabo gusa kuva kuri gatatu kuva kuri kane kubandanya biroroshe ni urudome t na h gusa wongerako ugaca ubandanya byoroshe cyane. Hanyuma uw'icumi tenth.
uw'icumi na rimwe 11th, murazi ko 11th, hama 12, hama cumi na gatatu 13, hama uw'icumi na gatatu 13th, cumi na kane, uw'icumi na kane 14th, uw'icumi na gatanu 15th, urabona ko cumi na gatanu hama uw'icumi na gatanu, cumi na gatandatu uw'icumi na gatandatu 16th, cumi n'indwi canke uw'icumi n'indwi 17th, uw'icumi n'umunani 18th, uw'icumi n'icenda 19th, ama wa mirongo ibiri 20th, wa mirongo ibiri na rimwe. Rero iyo ugeze ku mirongo ibiri uja ku mirongo ibiri na rimwe, umva uvuga mirongo ibiri 20 ugaca wongerako uwa mbere tuvuga ngo first, umva ni uwa mirongo ibiri na rimwe. Rero tuvuga ngo mirongo ibiri na rimwe uca usoma mirongo ibiri nka cardinal numbers 20, apana 20th, oya ucuvuga 20 ugaca wongerako first 21st, mirongo ibiri na kabiri uvuga 22nd, uwa mirongo ibiri na kabiri. Rero kuva ku mirongo ibiri na rimwe uca wongezako ibiharuro kuva kuwa mbere gushika kuri 9, ibigoye cyane uca ufata wongezako gusa. Uwa mirongo ibiri na gatanu ni ukuvuga ucuvuga ngo 25th, biroroshe cyane. Hama uwa mirongo ibiri n'icenda ucuvuga ngo 29th. Rero uwa mirongo itatu tuvuga ngo 30th. Narabwiye urudome fe ukuntu turusoma, ufata ururimi ukarushira hagati y'amenyo, uba wameze nk'uwarusohoye, hama ugaca usoma urudome se. Rero uca usoma ngo fe. Abantu bahongotse amenyo nibo bazi kubivuga neza bino bintu, barabidusumbya. Umubwiye ngo vuga urudome ngo se, uzavuga ngo fe. Abo rero n'abongereza bakomeye cyane rwose n'abahinga. Ego reka tubandanye. Hama mirongo itatu na rimwe naho n'ico gibi ucuvuga ngo 30, apana 30th, ucuvuga ngo 31st. Uwa mirongo itatu na kabiri 32nd, ukabandanya mirongo itatu n'icenda 39th, hama uwa mirongo ine ucuvuga ngo 40th. Ugaca ubandanya mirongo ine na rimwe usoma mirongo ine nyene mu biharuro bisanzwe 40, hama rimwe ugaca uvuga ngo first 41st, ugaca ubandanya 42nd, 43rd, 44th, ukabandanya uwa mirongo itanu uvuga ngo 50th. mirongo itanu na rimwe uca ubandanya nk'uko twabivuze aho hejuru, ukabandanya ugaca uvuga ngo 60th, uwa mirongo itandatu, uwa mirongo irindwi 70th, uwa mirongo irindwi 70th, uwa mirongo itandatu 60th, uwa mirongo umunani 80th, ama uwa mirongo icenda na 19th. Mu gitandukanye uwa mirongo icenda ntimugisome ngo 19th ni 90th, andi tuvuga ngo 19 tuvuga 19th. Ariko uwa mirongo icenda kubera ko mirongo icenda tuvuga 90, mu Congereza cyo tuvuga tuti mu kuvuga uwa mirongo icenda 90th, apana 19th. Gira murumva itandukaniro. Uwa mirongo umunani tuvuga ngo uwa cumi n'umunani tuvuga ngo 18th, uwa cumi n'umunani. Ariko uwa mirongo umunani tuvuga ngo 80th. Rero udategereje neza uva mu bibazo ngo birasa, mugo ntibisa. Hanyuma uwijana uwa mirongo icenda twavuze ko tuvuga 90th, ariko uwa cumi n'icenda tuvuga ngo 19th. Rero uwijana tuvuga ngo 100th. Urabona kwandika 100 ugashobora kurudome gusa th 100th, ugaca ubandanya ukavuga. Hama ugira igihumbi uvuga ngo 1000th. Hariho navuga ngo 1000th, hariho nayivuga uko, ariko vyiza no kuvuga 1000th. Okay, ndibaza biratahuritse. Uwo afise ikibazo kuvyo atatahuye ashobora kumbaza
ukandika ngaho muri commentaire nkuko nababwiye, ntimwibagire kugira subscribe, hama mugire na share muha abandi kugira ngo tubandanye twigira icyongereza hamwe. Ufise ikibazo akibaze, ushobora no kunyandikira muri WhatsApp, kunyandikira muri commentaire ukansaba nimero ya WhatsApp ndayiguha, hama tukaganira ari dushaka kumenya nkabigufashamo. Thank you very much.